harigeze kuba intambara canke ingwano hagati ya Tomson na Lolilo bivuga ko rero yivye indirimbo y'umuhanzi Tomson. Ni ari intambara canke ingwano mugabo ico novuga gusa kwanza byari ivyo yarigeze kuyitwara naramurondeye dukora indirimbo mu nyuma kanipiga jicho la pembeni arabikora kama kawaida. Haya tu wewe mtoto wa Wiza wanakupiga jicho bana, nadhani kama kuna wabuyenzi na wabuiza saa zingine yeye ni wa mjini kunizidia, unaona. Indirimbo yasubijwe wewe canke rero yarabandanyije iririmba nyene. Batubwiye ngo kila muntu wese akore promotion yiwe mugabo de basi tu. Impuzu wambara uzigurira gato. Bo akenshi vraiment ziva hanze, ndakunda kurungika hanze vraiment. No mu Burundi nkurirayo mugabo si kenshi cyane. Hizo wambaye zavuye hanze canke wazigure ngaho? Izi zavuye hanze. Iyi kwanza n'ubwa mbe ndayambaye. Ati kula vyako nile vyangu moyo niachie. Anaipanga ni manani acha niwaambie. Kuchezwa redioni makanaki, awadi zao makanaki, kupandisha mavyuzi makanaki, kuintroduce. Tunaujua huyo mchezo wa ndani. Hello bakunzi ba Buja Hit TV tungiye kuramutsa kandi mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kuri kano kanya turi kumwe n'umutume muri studio Tomson umwe mu baririmbyi bagize umuziki ndundi bagize industry Burundi twagira amahirwe yo kumwakira muri studio turakwakira kuri mikoro za Buja Hit TV. Merci beaucoup. Amakuru imisi ni meza ndashima. Umeze neza? Yego ndashima. Tomson amazina yiswe n'abavyeyi ku bantu bashaka bakubonye bwa mbere kuri mikoro za Buja TV amazina wiswe n'abavyeyi bakubyaye. Mboje nitwa Ndayishimiye Toma. Ni amazina yanje. Ndayishimiye Toma aka Tomson aka Tomson the voice killer. aka Tomson the voice killer. Nijyo ntajyo twatuzi abakunzi ba Buja Hit bacwarimenya. Tomson ashobora ikindi kibazo yavukiye he akurira he avuka mu muryango w'abana bangahe? Jenda umunyabwiza navukiye mu bwiza nkwira mu bwiza mva mu muryango w'abana batanu. Uri wa kangahe? Jenda wa kane. Tomson avuka itariki zinga mwaka uwe nimba ari ngombwa? Yasi ngombwa vraiment. Merci beaucoup. Tomson afite imyaka ingahe? 18 ans. God. 18 ans. Aho ntubesha. Tukumengo ni 16. Yeah. Jewe nyene mbona mengo ni 15. Wewe. Jane 18. Tomson numuhanzi canke n'umuririmbyi w'umuziki ndundi. Yoba yaratanguye ibintu byo kuririmba ryari? Mboje natanguye kuririmba muri 2007. Natanguye kuririmba mugabo ava yaho nari umudansere nakora ibintu by'amadanse mu nyuma mpitamo kuririmba kandi je mva mu muryango w'abantu baririmba iwacu twese turaririmba abasister baririmba mu makorale na mama yaruko nyene papa n'umpetit frère wanje araririmba. Bose baririmba indirimbo izo twakwita indirimbo z'isi canke harimo n'abarimba gospel? Baririmba gospel. Byagenze gute ngo utoremo kuririmba indirimbo z'isi? Boje je singunda gospel. Singunda gospel sinindum n'ubukizwa je sindabukunda vraiment kuva kera sinakunda kuja gusenga mugabo ni je mfise voice ikaze cyane muri famille kandi naciye no mu rushengero.
Food ni restaurant nziza cyane iteka imfungurwa z'ubwoko bwose kandi z'akanovera iri kuri station MPS impande ya Star Hotel na Kotebu. It is food mawe iteka imfungurwa nziza z'akanovera akabijya kuri babandi bagira imanza. It is food ihari ku bwanyu, duhamagare ugire reservation tubatekere mu manza zanyu. Abifuza kuduhamagara muduhamagara kuri 62 39 55 44. It is food yaje hageze kuri babandi babura umwanya wo gufungura kubera akazi. It is food ihari ku bwanyu, duhamagare kuri izo nimero maze tukuzanire ifungurwa aho uri hose kandi ku giciro ciza cyane. Hamwe na It is food bivanye n'ifungurwa mfungura muri It is food bituma ngira amagara meza. It is food mama we waje hageze uri baba lao. Tomson, bwa mbere yinjira muri studio hari ryari, iyo studio yari ihe nimba ubyibuka? Bo yari muri 2007 nakorewe umenga kwa Amiri. Amiri Pro. Amiri kuri MA. Icyo gihe MA yarakorera muri Avend University. Tuba dufise groupe y'abagenzi nyene twita Al-Qaeda Family. Na Kent Picho gihe yararirimba nawe nyene yari umurapere. Iyo groupe ubu nyigeze hega Tomson? Ni hata sijui hata mi. Mbo turavugana mugabo bamwe gusa barabihevye, abandi baragiye sigaye jenyene. Tomson yatubariye ko yatanguye kuririmba muri 2007, murumva imyaka yacinge ningana. Mbega Tomson kugira iyo experience umaze, iyo myaka umaze uririmba, iyi inspiration wayikuye he kuri inde? Donc wabyumviye gute, nde muntu wa baragwaye inspiration kugira uririmbe? Bo inspiration yavuye kwanza nabikubwiye ko nje navukiye muri famille y'abantu baririmba. Mugana narakunda umuririmvyi umwe wo muri Amerika nawe shundi ni Raymond Asher. Kuja kuririmba ndirimbe nyene nanje ndiyumve. Tomson wafise indirimbo zingana gute? Je ubu ufise indirimbo shika nka 20. Izo ndirimbo nta album ari? Sinda shaka gusa sore album mugabo kuri YouTube yanje ari indirimbo zine. Se YouTube channel ushiraka indirimbo ziwawe twagute? The Tomson the voice kila muntu wese arayizi. Bakunzi ba Bujayi TV mwumvise ko atubariye YouTube channel koresha, mugende umushigikire ko like, share na subscribe ku bakunzi biwe kugira tubashe kuraba ibikorwa byiwe. Muraze mu Burundi foko dushigikirana kugira duteze imbere abakiri hasi kugira tubaduze. Tomson, ikindi bazo nagenda kubaze kubyerekeye umuziki wawe, hari indirimbo heruka gusohora ishobora kuba imaze namye ndaraba kuri YouTube, ishobora kuba imaze nk'ukwezi. Iyo ndirimbo yikoreye muri studio yihe, video ninda yikoze? Mbo indirimbo nasoye ni Maria, nakoranye na Big Bass muri Blue Record. Video nayo yakoze Andilere Baby Banko Technology Films. Turirimbira ko gato kugenda ndirimba. Maria we oyu urarenze, Maria kana kamama umufuko ndi sawa, ati amahera amanoti, ubuzima ndi sawa, amahera amanoti. Aririmba neza vraiment. Bakunzi ba Bujayi TV mwumvise ijwi ry'umuhungu wanyu Tomson. Je kubwanje ndumva ko ushoboye ufise ijwi ryiza kandi ubandanya. Ikindi kibazo nagenda kubaze kubyerekeye kandi umuziki wawe, bon woba hari indirimbo umaze gukora n'abasaninga anye mu gihugu cyacu bakomakomeye cyane korabo n'abandi bastar? Ego mwaka uheze twakoze indirimbo y'abaririmbyi benshi, yari korabo y'abaririmbyi benshi, Mr Champagne, Black G, jewe, Merisani, Araflo. Twayise akanya gato, nikuba gusa twaronse ingene twokora video kurabiza ibintu byo mu Burundi. Kila muntu wese yifuza ko ikintu cyo ari kiwiwe, mugabo ndafise amakolabo n'ubu vuba ngiye gusohora indirimbo shasha yanje yitwa Makanaki.
nakoranye na Black G mbo nk'isemeni kurikira video izoba yasohotse ndafise n'izindi collabo na sinozivuga kwanza sinovuga amazina yabo bantu ko nizirasohoka ndafise indi collabo na kore kwa Amiri nundi umurapere akomeye cyane gose ndafise indi nakoreye kwa Itizo na Best Life ndibaza ko ibintu bimeze neza cyane gose kandi fresh yeah. Kama kawana Tomson ikindi kibazo hari igihe duhora twumva bavuga ko abasitaha b'abarundi badashigikirana ugasanga nta hagati yanyu canke hagati yacu ntiduteze imbere ntiduterana imbere en fait ngo dushigikirane mbega wewe kuki ntumvise ko hari kora bumaze gukorana Big Fizzo basadbi aba basitaha bacu bakomeye kubera iki ni wowe utabishaka canke nuko batarakwemera canke nuko utarabishaka ko mukorana mbo ndibaza ko vyose biri muri projet yanje gukorana na Big Fizzo cyangwa Satbi si ibintu vyatari mugabo ibintu vyose ku mwanya tuza kubipanga nk'abatwebwe tudafise management mugabo dufise abo dukorana ndibaza ko ibintu vyose bijya ku murongo nama collab vuba muzoyumva muzoyabona ugarutse ku kintu ca management n'icangirenda kubaze ati mbega ho Tomson bafise management akorera canke imukoresha muga apije na management fise mugabo ndafise abo dukorana nyene ndabafise abo dukorana nka team mugabo na management fise narigeze gusa kuja mu management atandukanye nka The Fighter Project yabafamba na Visual Love narigeze kuja muri n'iyindi twakoranye amasezerano n'undi mpetsi aba Australia mugabo mu nyuma birahinduka nyene nico gituma ndibaza ko ubu shaka ko nokora nka jewe nka Tomson Tomson ni itandukaniro ubona ko kuba star bakora ku giti cabo canke bikorera n'abafise management yabo mbo ufise management abafise opportunity nyinshi bivanye n'amasezerano bakoze naho bakorana mbo sinzi ngene no kubarira mugabo kubwiwanje je mbona kubanza ko nokora nka Tomson kubwiwanje management izoza gusa reka nkore kwanza nka Tomson kubwiwanje nivyo nifuza urihagije nta bufasha ukeneye mbo ndabukeneye kandi ndabukeneye cyane mugabo tibaza ko buzoza mbega Tomson arubatse ego abantu n'umugore n'abana ndafise madame gusa mugabo turaronga umwana umuziki wawe niwe uguha gutunga umuryango ego ko mu bisanzwe nahora nkora n'amakaraoke mugabo ubona nahisemo kuyahagaritsa ko nshaka nkore nka Tomson nyene nkore n'indi business mugabo je mbayeho kubera umuziki Tomson dufise amakuru yuko biravugwa ko ugira ugurure TV televiziyo yiwawe mbega byo bari byo umuco kuco kintu mbo Tomson dufise amakuru canke ari ibintu byigeze kuba bamwe makuzi wa Bujoy TV canke makurikirana muziki ndundi mushaka mubyibuka harigeze kuba intambara canke ingwano hagati ya Tomson na Lolilo bivuga ko rore yivye indirimbo y'umuhanzi Tomson ivyo bintu mbega byahereye hehe canke ubunye murashafitanye bifu canke byaraheze mbo ico novuga je kubwiwanje ni ari intambara canke ingwano mugabo ico novuga gusa kwanza byari ivyo yarigeze kuyitwara naramurondeye dukora indirimbo munyuma kanipiga jicho la pembeni arabikora kama kawaida tu wewe mtoto wa wiza wanakupiga jicho bana nadhani kama kuna wabuyenzi na wabuiza saa zingine yeye ni wa mjini kunizidia unaona mugabo ivyo bintu vyaraheze twagiye muri amikale baratumviriza ndabizi ibintu vyo mu Burundi munyuma batubwira kila muntu wese akore promotion kugwego gwiwe kimwe gusa novuga biga bintu byaraheze kandi Lolilo ni brother tu iyo ndirimbo yasubijwe wewe canke rero yarabandanyije ayiririmba nyene batubwiye ngo kila muntu wese akore promotion yiwe mugabo de basi tu
ngo iyo ndirimbo iri kuri YouTube channel ya Lolilo ikaba no kuri YouTube channel yawe. Ego iwiwe yitwa Kamedata. Kudata mu Kirundi ni gumya. Yeah. Bijya nyene yayihinduye gusa mu Giswahili mugabo hakuna beef tufanye kazi tu. Okay, ndagusabe wibutse abantu iyo ndirimbo uvuga ko barakwibye. Ati gumya ngwino ufate tuje kuri dance style yawe baby ni always gumya nukashire muri sixpence itizo mwana mzika na washa fire gumya ukufata inkoko kuyikerera gumya wikubise asukanyerera gumya umukinza baje gukinda gumya ukufata mahero kayahindura ushaka nkomize muri mudu cyangwa uvuna kaguru ati gumya wifuza wambura impuzu bugoro bugoro baby go down iri joro nijewe nawe reka ngufate kumata sindagusiga turajyana na ati gumya 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 gumizamwo Kirundi cumvikana ngo gumizamo agumizemo ikiga Tomson ashatse kuririmba ivyo nyene urukundo maze twumva bavuga ko abasaho abarundi baririmba ibishego mbega ibyo bintu byo kuvuga ko abarimbi b'abarundi baririmba ibishego canke ngo bataririmba ibishego kugira indirimbo zabo zimenyekane ibyo bintu wewe ubyakira gute jivyo je navyo nzi nta n'umunsi numwe maze kuvyumva ko je sindirimba igishego uvuze ngo ugumyemo iki agumye urukundo umehe rugumwe tugume turi kumwe agumyemo wavuye mu ndirimbo handitseho agumyemo mu mutsima sinzi ngeno nabyo wumva vraiment ni wotabura bisaba yuko uja kuri YouTube yanje ukayumviza iyo ndirimbo yose. Tomson tugarutse ndasabye Juma Jux akamere ndashaka kumenya izi tatuwaje mbona ku mubiri wawe mbega ufite tatuwaje zingana gute zingahe buri tatuwaje ifite ikigisigura dusigurira gato Jux ndasabye ukamere zino tatuwaje nyinshi mfise iyi ni tatuwaje shasha iri ni zina rya sister wanje izina rya sister wanje yitwa Pilcheri nagyo ni izina ryanje ni The Voice uyu ni jewe uyu ni mama na papa uyu ni petit frère wanje famille ndiko ndabona tatuwaje zawe ni inyenyeri kandi hari umbwiye ngo ni papa wawe ni mama wawe buri nyenyeri imwe igiye isigura umubyeyi umwe yego mbega Tomson yambitswe nande je ndi yambika impuzu wambara uzigurira gato bo akenshi vraiment ziva hanze ndakunda kurungika hanze vraiment no mu Burundi nkurirayo mugabo si kenshi cyane nk'izo wambaye zavuye hanze canke wazigure ngaho izi zavuye hanze iyi konzo n'ubwa mbe ndayambaye Tomson impuzu afise ishobora kuba yaramuhenze canke yaramuzimbye yo bareguze nk'amahera ngaho ibyo ni atari rero vraiment jewe ebana nta nimwe vraiment ko jewe ikintu cyita umuzu cyo nza kwambara vraiment naho baba bakigurisha 500,000 ndayafise no yatanga kubera agenda akunda kwambara nabajije mu mpuzu ufise canke mu birato ufise impuzu canke ikirato waraguze kikuzimbye ukabona ati yego aya mahera nta kimwe vraiment byinshi ndabigura 100,000 200,000 300,000 ibintu nk'ivyo kuko amahera ari make yarumva ibisanzwe mbose amahera yatari na amahera makenya vraiment 300,000 kugira ikirato hanze usanga ikirato kimwe ukigura nka $500 c'est normal. Tomson tuja ku musozo ikintu nagenda kubaze niki kintu tugiye kwitega kuri Tomson gishasha muri no misi tuvanye hirya ndirimbo iruko gusoma niki kintu twkwitegaho gishasha bwa mbere mwitega indirimbo yanje shasha kandi video nakoranye na Black G ni makanaki bo nandi makolabo menshi cyane ari mu nzira kandi vraiment ngiye kuba gusama videos singene ama audio kuko benshi cyane bamaze kubimbwira ko nteba gira ndabaye akazi mugabo vuba cyane ngiye gukora cyane gose gusa ni mwibagire gukora subscribers kuri channel yanje ya YouTube bigire like comment share ni kintu ciza cyane gose yeah. Tomson yoba afise
korabo n'umuhanzi wo hanze y'igihugu cacu Burundi? oya mugabo muno mwaka nzoyikora naronse gusa umuntu azomfasha kugira muri iyo collab. Yeah. Dusoza Tomson niki kintu asaba abagize industry y'u Burundi canke abagize umuziki ndundi kuvyerekeye umuziki wa niki kintu ubasaba ja kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere? Tugabanya amakopi, tugabanya umumakanaki kuko turakopya cyane, ibintu byose tumva turakopya, ibintu byose tumvise turakopya, kandi kijya si ikintu ciza cyane. Ikindi kintu naco novuga vraiment barabe ko bofasha abaririmbyi bakaza baorganiza ibintu vy'ama awards, ko usanga mu Burundi abaririmbyi barakora umwaka ugahera ata awards bafise, naho yoba ari awards sinzi ngene novuga ya simple gusa, mugabo bategura ibintu vy'ama awards ni ikintu cya mbere gituma umuziki utera imbere cyane gose, kuko n'abafanzi ndibaza ko babonye affiche ya awards ariko abaririmbyi benshi, ndibaza ko ico giteramo cyo kwitabirwa cyane gose n'abantu. Yeah. Tomson mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Namwe murakoze cyane vraiment, Imana ibayezagire kandi ubwa mbere nshise nga mugabo merci beaucoup na wewe. Urashaka kudusezerana karirimbo? Ati kula vyako nile vyangu moyo niachie, anaipanga ni manani acha niwaambie, kuchezwa redioni makanaki, awadi zao makanaki, kupandisha mavyuzi makanaki, kuintroduce tunaujua huyo mchezo wa ndani ndani mtawazingua wakina fulani, ati mnadili na maniga popo popo kwa yao mikopo, nyimbo zao ni vikoropo oropo, yangu moko ni chobo chobo, basi piga kelele wasiyejua na waelewe, kwa piga kelele makanaki ndo habari ya mujini. Oh makanaki. Merci beaucoup. Bakunzi ba Buja TV mwamumvise umutumire twa turi kumwe uwo bita Tomson, kuri mic mwari kumwe na Christabella in the house, behind the camera twa turi kumwe na Juma Jux Bejedora Capitano no yashizeho iyo kwafi. Mana yanje je nabanje kwikanga ndabatuye kunge nasa umweru mu mutwe. Ciao, tuzoba dusubira kandi mu biganiro bikurikira.